Yes, reka tubaramutse tubipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane kuri Agaciro Media ku ishure ry'ubuzima. Tubibutse cyane abatamenyera Agaciro Media ni kinyamakuru kibashikiriza info bijyanye na education financière, aho tubasangiza ivyumviro ndema butunzi, aho tubasangiza ama opportunity menshi ibijyanye na ma investissement n'ibindi byinshi. Uno munsi rero twateguye ihiganwa kugwaruka cyane abari muri kaminuza kugira nabo tubafashe tubashigikire bashingikire ngikime mu buzima ikiri mu mashuri. No munsi uyu ni Nkuru Nziza Elize nawe ari mu bahiganwa, ushobora kumuha amahirwe agatsindira ujya muri yoni ariko obanje kumva ivyiyumviro vyiwe. Elize ego tukuramutse cyane. amahoro cyane Ni kazi cyane muri Agaciro Media. murakoze. Ego iyi noti uriteguye kwitahana? ya mfise amahirwe menshi yo kwitahana, ndavyiteguriye cyane. Ego Aho waza guhiganwa ego wari wabimenye gute? Agaciro Media wari usanzwe yize imbere? ya aho naza guhiganwa nari nabimenye kubera Agaciro Media sanze ndayikurikirana kuri chaîne yayo ya YouTube. Naragiye ko sanga mu kiganiro mwakoze mwavuze mwihiganwa rigiye gutunganywa ryemerewe abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi. Ubu byiyumvamwo wese yuko ashobora kuza guhigana. Ego ucuraza ariko hari nabandi babimenye bataje, wowe nigiki cyagusunikiye kumva ko ujamo? ya icyasunikiye kumva ko noza guhigana kubera yuko ubundi kirazira kwica intege yuko utoshikirwa mu bintu utagerageje. Nanje nk'umu jeune entrepreneur nifuza gutera imbere nkagera kure, numvise nanje amahirwe atonjana ntayagerageje. Ego bona noza guhiganwa mu bandi. Abantu bize cyane ngo baratinya kugira amasheke, we ni watinye ko abandi bohava bagusiya ukumva ndazi? Oya sinigeze ntinya kubera yuko ujya kugira isheke ni gice cyo kumenya. Iyo ugerageje nubwo unanigwa ubufise amahirwe yuko no hanyuma bizogenda neza, kandi uba wifisemo icyo cyizere cyo kudatinya kunanigwa kubera umuntu adatinya kunanigwa biba bizokunda. Kuri kaminuza wigikiriza? ya kuri kaminuza y'u Burundi ni igisata comptabilité muri Institut Supérieur de Commerce. Muri make nibijanye n'ubuhinga bwo guharura. Ego amafaranga mugabo. Ego bijanye wara amafaranga. Ego sinzi kuri kino kintu kijanye nuko umuntu ashire kirenge kimwe mu buzima busanzwe kinagishira mu ishure, eske hari kintu gaherezo umaze gukora wiga kikinjiza amafaranga? ya ibintu nkora bikinjiza amafaranga nama nabikoze ni byinshi kubera yuko mu buzima hano tugeze fashe amaguru yose ukayashira kubyigwa gusa ni hahandi hageze yuko ugira kantu kenera usanga bikugoye. Birasaba yuko rero tuza turakora utundi tuntu ku ruhande yo kwiga kugira tubandaye tugira experience mu buzima, kandi no mu gihe tuzoba twavuye ku ishuri ntizoce twicara ngo turindiriye akazi, ahubwo tuzobe turakora kuburyo nuzodukenera azoba bisaha dusanga dusanzwe duhagaze neza. Aho kanoni kazima. Tugire ku muriri rero, umugambi wawe wotuma abantu bagushigikira ugatsindira imiliyo n'uwe? ya umugambi wanje nifuza ko abantu banshigikira ko n'umugambi w'ubworozi bw'inzuki. Umugambi w'ubworozi bw'inzuki barazorora? ya korora inzuki n'ubworozi mu bundi nkuko nyene borora inka, impene, ingurube, inkwavu nkuko bisaba. Ariko ivyo ko bibana n'abantu no inzuki nazo ko zijya abantu bigenda gute? Ubworozi bw'inzuki nabwo nyene barabworora kuko nabwo bufise ahandi hantu bwororerwa nubwo butabana n'abantu ariko bwororwa n'abantu. Ego duhe rero donc twumve impact y'uwo mugambi kubera ikinzuki. ya umugambi w'ubworozi bw'inzuki twawisemo kugira tugwize umwimbu w'ubuki. Kubera yuko twararavye mu kibano no mu karere aho duherereye dusanga ubworozi bw'inzuki ntibwitaweho cyane nk'ubundi bworozi. Abantu benshi bahurumbira ubundi bworozi kubera bwo babona kubukora biba biboroheye cyane, ariko n'ubworozi bw'inzuki buroroshye gukora cyane kandi
urinjiza n'amafaranga menshi kandi n'umwimbu w'ubuki n'umwimbu iyo wawurose bitirirwa biragusaba kurinda kujya kurugiye kurondera abakiriya ahubwo bo nyene bakwisangira no muhira baje kurondera ubwo buki kandi bifise akamaro kanini ku magara y'abantu kandi ubworozi bw'inzuki buranakingira n'ibidukikije kandi umugambi w'ubworozi bw'inzuki ufise akamaro woroshe gukora utandukanye n'iyindi migambi kubera iyo woroye inzuki nta bintu byinshi bigusaba nk'ubundi bworozi ni umugambi utwara uburyo buke ugereranije n'ubundi bworozi kubera nta bintu byinshi twavuga ngo uzorinda kujya kuvuza iki nk'ubu nk'akararo dufate ku bitungwa ibi bijya ego urabona urabitegurira ivyo bizojya ari bijya ivyatsi urabibirimira neza cyane ari bijya ibinyantete urabibigurira cyangwa ibijya by'amatoroto nibiki kigwaye urakivuza ku nzuki naho bimeze gute ya ku nzuki ho biratandukanye cyane kubera inzuki ntabwo bigusaba ngo uzozigaburira uzozivuza sikeshi kubera nubwo zigwara nta mafaranga bigusaba ugiye kuzivuza kubera usanga n'umuti ari ibintu biri naturere ushobora kuronka ariho hose mu gihe uwo mwuga uri kurawukora burya inzuki ko muramuna zijya kudaha mu mashugwe burya n'ibyo ngombwa nazo nyene hafi yaho ziri hari mu mashugwe ya mu gihe uhafise kandi ubishoboye ashobora hari ibiterwa bimwe bimwe ushobora kurima kugira bisahirize umwimbu w'ubuki wiyongera nk'amahoke ariko no mu gihe utabirimye inzuki ziri mu bitungwa bijya kuronderera kure bigenda ahantu kure cyane ku buryo nubwo ivyo utigera ubikora kilometero rugiye kurondera aho rudahagose uruyuki rashobora kugenda hagati y'ikilometero n'ibirometero birenga 5 wagiye kandi ruwagaruka ntigwigira rwibagira aho gwavuye oya okay umwimbu w'ubukire uguma wabonetse no mu gihe ayo mashugwe utayoroye kandi byo nta bintu byinshi bisaba ibikoresho byo mu bworozi bw'inzuki sicyo kimwe n'ubundi bworozi kubera ntibizodusaba kubaka cyane ahubwo bidusaba kuronka iyo mizinga ya kijambere iri ku buhinga iri kuvuza umuzinga wa kijambere n'utari wa kijambere bitandukanira he ya umuzinga wa kijambere ubu izo dukoresha ngaha mu Burundi ziba zikozwe mu mbaho ego ni bijye bagira by'amasanduku ya ariko ibitari bya kijambere nabyo twigisha mu migano ego mu gihe ataburyo ni nk'ibitiba ego bica bibitiba nyene bisanzwe ego nabyo nyene biratanga umwimbu ariko bari mukeya cyane bivanye kwa burya ubwoko bwa kijambere none nk'ubu umuntu aribaza ati bigabasha umuntu ashaka kuyadukiza akajya mu nzuki atabihozemo we warigeze ubikora ya je narigeze narabikora kandi nubu ndacyabikora nubwo usanga atari kirenga bivanye n'uburyo buke kandi no kuba n'abafatiriwe n'ibikorwa byo kwishura ariko nabikora nubwo umusaruro utaba munini bivanye n'uburyo nabikoramo ego okay hadi burya tutabeshanye burafise isoko gose nk'ubu nka wewe hajya uvuka he Karusi muko Shombo mwishombo ikarusi ego ne nk'ubu kibashobora kuva hariya bukaza ngaho Bujumbura bukaje Gitega bukaje Ngozi bukaje he ya ubuki mu gihe bwabonetse ari bwishi bose burashobora kujayo ariko gusa nubu ikibazo ikihari nuko iyo tuburose abantu babukeneye bari bwishi kuburyo no kuvuga yuko ushobora no kurenga zone yiwacu biba bigoye cyane bera hariho nabadusanga muhira no mu gihe tutariko turimbura ubuki batubwiye ati dutabare muturonderera ubuki urakenewe cyane ego kubera buraronderwa cyane par rapport y'ibindi bintu byinshi tubona ariko ahantu ukororera inzuki kwabwizwa kenshi kuba hari biti by'imikaratusi ngira ngo nazo nyene atari bya bindi bakunda kuja gutema ego iyo mirima uzobikorera nk'ubura hafise ya aho kubikorera hariho kandi nubwo uzororera mu ikaratusi zisanzwe batema nta kimwe baguma barazitema kandi ibitiba bikagumaho kandi umwimbu uguma ugenda neza nta kimwe biba bitwaye ego impact sociale rero kuri uwo mugambi wawe niye ya akamaro ku mugambi wacu mu kibano
abantu bose bizoborohera kuronka ubuki mu gihe babukeneye. Nimba ari umuntu agwaye agakenera ubuki azoburonka byoroshye, kandi ni n'akazi. Hariho n'abantu benshi bashobora kuzoronka akazi bivanye biciye ku mugambi wacu. Rero ubu bworozi bw'inzuki mu gihe tuzoba turonka umwimbu ukwiye, turashobora kuzoshinga uruganda ruhingura ubuki kugira dushobore kubudandaza, twabanje kubuhingura kugira umwimbu wiyongere. Aho akarusho kazohaba ku bantu bo mu kibano ndetse n'abandi bakuru, kandi n'igihugu kizoharonkera koyoko kuko amafaranga azokwinjira biciye mu makori cyangwa amatagisi mu gihe ku ruganda rwacu. None ko miliyoni uri kurahiganirwa ari mutoya, tuma by'ukuri byonye ubikora? Umuliyoni ego ni mutoya, ariko ku mugambi wanje umuliyoni ntabwo ari muto. Kubera nzoshobora kuronka mw'ibitiba bishobora kumfasha bya kijyambere, bishobora kumfasha kuduza umwimbu. Mu gihe rero umwimbu wanje uzoba uri kuraduga, bizotuma za ndoto zanje zose mbona imbere shobora kuzishikako, kubera umugambi wacu n'ubuzo wahereye hasi. Bundi gikuru guhera kuri bike, ahubwo gikuru nubwo uhera kuri bike ariko ubona iyo uja bituma ukorana ingufu. Okay, abariko baradukurikirana ubasaba iki kugira ngo bagushikire utsinde? Abariko baradukurikirana icyo ndabasaba kunshigikira, batume umugambi wanje ushika kure, bimenye benshi, badushigikire dushobore gutsinda mwiri higanwa kugira umugambi wacu je mu ngiro, hama mu kibano no mu karere ndetse n'igihugu dushobore gutera imbere twese. Elize tukwifuriza amahirwe mu mugambi. Murakoze cyane. Ego nuko abariko baradukurikirana namwe murashobora kumushigikira kugira atsinde. Kumushigikira nuko video yiwe iza gusumbiza abandi, hama muganaterera ivyiyumviro mukiyabonesha n'ibindi. Nuko naho utaha, bye bye.